Papa mugire ibi bintu. Oya, ibyo biguterana inda ibirimo kuko nabantu bihanganye kandi sukuvuga ati batanguye no munsi. Oya, afise umwanya muremure baramenyera. Mwirembo TV. Rero basice ahantu rero kuvuga ati wewe ivyo urimwo nabibonye kandi biranejereje birakunejereje nanye nacavuga ati ego ivyo urimwo nabitahuye turakwiye kubaka rumwe kabana. Madame Nzomuzana Nzomuzana ndabemereye Madame Nzomuzana imbere ya kamera mu mubone. Bakunzi mudukurikirana ngaha mu Irembo TV iwacu murabona ko ibintu bibandanya bisa neza. Uno munsi rero ivyo mwahora mwibaza ko bitabaho reka re mu vyiyumvire. Twakiriye abantu biteka murabona ko ari abantu. Ndebaza ko ntabeshe abantu biwacu. Murahawe ikaze rero ngaha mu Irembo TV. Mugoye neza. Turashima kabisa biteka. Biratugoye neza. Sinzi namwe. Mbega tubita abami bahe abami bigenga canke bo mu kindi gihugu. Utwite abami bamuterama. Bamuterama. Muterama. Aramutse abakunzi bo mu Irembo TV bwa mbere bwo. Urashobora gutangura kora. Wari wowe wese atangura ni sawa. Sawa. Reka jewe ndabaramutse abakunzi wa Irembo bo mu Irembo TV. Mu Irembo TV. Jewe ndabaramukije gose kandi ndabakunda kandi ndabahaye kaze muri Muterama Flips. Yes. Kaze cyane. Hawe kaze inyango iruguye. Murakoze. Nanje ndabahaye ikaze muri muryango waguse wa Muterama Films. Murakoze cyane. Hama uvuze muri Muterama Films. Ariko reko numva ari icongereza mukamwambaye ibintu nyene by'abami byagenze gute mufate muyigira bongereza mu muryango kandi mbona mwambaye byo mu muryango w'abarundi n'abarundi kazi. Oya kuvuga Muterama sijambo icongereza ni mu Burundi. Allo kuko ijambo Muterama nuguterama Burundi nore shugwe duterame ndafise insiguro nyinshi zitandukanye. Guterama hari uguterama urushe, hari uguterama ufise vyumviro kanaka, hari uguterama ukaryoherwa. Rero muri Muterama sorry uraza gutahura kandi bushasha ntaje bandanye reka bambwiye ngo ngende gutora ishubu tuyadubetse reka ndamuha umwanya muto. Director amenyereye gose kubisigura ibintu bya Muterama Flips. Ati urashobora kutubwira ariko tukiri ngaha nyene twumvise Muterama Films numvise ko ari umuryango wagutse ariko tubanze twidondora ariko baradukurikirana amazina yacu. Reka nitangurire ko nidondore naho ndiko ndihuta je nitwa Eric Sigal. Ndi umurealisateur wa filme ndundi mu Burundi. Nkaba kandi nkora ibintu bya designer sofa. So kandi izina ryanje bamenyereye cyane mu filme ni rishasha ni Mr. Enkoni. Ubu rero donc uri invisible mu jambo rimwe kabisa ni ikintu kitaboneka. Nubu sindiko ndakubona. Nushobora. Ariko kamera irakubona. Kamera reka imbone ko ifise ijisho rimwe. Metre hama nawe witwa gute? Jewe bantazira Dr. Matayo. Ndumukinyi wa filme. Nkaba kandi Dr. mvura abantu indwara zitandukanye mu biti kama. Ahantu tubanze tuhareke. Tukiri ngaho nyine. Mbega uno munsi ko muje kutugendera na caca ko mutugendeye mwambaye nkuko numvise umwe ngo ndihuta nibiki
aha no munsi turafise umunezero udasanzwe kuko no munsi tugiye kwiyongera canke kurondera uwo umuntu tubakana. Ni wewe ugiye kumurondera cyangwa ugiye kumusabira metre hano? Jewe ngiye kumusabira metre ngaha. Ego. Director ave mu busore aze mu mugwi w'abashinga nta w'abagabo bafise icyo bagabo. Ego. Azaravuga ijambo nyene arishikane pana kuri hagati. Ya bakunzi bo Mirembo TV mwabonye nivyo ko ariko arihuta aguma yitaba telefone bien sûr ariko aragize ati kubera ari ibintu bidasanzwe kuri je wari umunezero ntangere ati reka nce Mirembo TV mvuge ibyo ngiyemwo arahatugira tumubaze ingene yiyumva n'icyatumye afata ico cemezo cyo kuja mw'iryo bango y'abantu bisumbuye hama amapira abiri umumetri haya nawe akavuga ati nanje ntegereza kumushigikira muze kututahura abantu mwe amapira ngaye ariko aritegura urubanza hama ariko pare wiwe abandanya baganiriza nta kibazo. Nukuri muri hangana gato agwe yashoboka mbese muraturaba kuko nane agwe ayenyene telefone yaguma yacacanamwo kuko ndabimubwira murabizi ko aba biragoye. Ariko tukiri nganyene pare bavuga ko pare iyo hari kwari kugira ngo abe hafi y'umugeni ariko ndabona ko umugeni ntari poze ubanza ukamushira ako gatamana ko bita kazigendera abanza amenye n'ivyo yambaye kamushireko mushire ko gatamana atikura umutamana mukwegera ko kantu kera ugashire ku rutugu urabona kuko usanga ari bize cyane usanga amatelefoni ibiki usanga umutamano ha uramuvako rero ako jewe ndagakora kuko nakazi kiwanje na cyane cyane bakunze uriko muradukurikirana nabivuze yaciye ngaho ariko ari muri twinshi ariko si iby'imbeshere ugomba kubivuguruza aze kuja muri commentaire cyangwa azomubaze nukuvuga uno munsi turi tariki 31 ku munsi wa gatandatu ahagiye mu rubanza rwo gukwa ndibaza rero reka na cyane cyane abyivugire metre wiyumva gute? Numva mahoro ndashima Uwiteka kumengo ntutuje ariko arandondera ariko arakuronde ndiko ndiyo canke ni wakwije inkwano gatabizi ko inkwano zitangwa mbere inkwano ikibazo c'inkwano caravuyemwo ubu nukuvuga gutunganya n'intunganyo zisanzwe kuko mu rubanza hari utuntu twinshi tuno n'utundi rero baguma babaza rero uto si kibazo cyane rero hantu hanini nuko mwene rubanza yari kutubwira utujambo tubiri cyangwa dutatu sawa ushise ngaho kuri kenzo twerekeye n'umunezero wiwe ukuntu byakiriye ibintu n'umunsi reka tumurindira abanza bayipoze rega niyo mpamvu twe twamye dukwakwanya nimwahiza maratubwira muntu wacu sawa ariko tukinga twe turaganira wavuze ko uri umuvuzi akoresha imiti kama kandi ndazi ni live ntabo beshi burimo bakuzi ku izina ryandire hageze kwiryo bango yani izina giwanje nyezina ni Matayo ubajije Matayo n'umwana muto aranzi kandi nk'abantu mutware ntwara abandi bavuzi mwishira hamwe age rwego rw'izone mukaba mubahe twebwe tuba muri zone Kinama quartier Muyinga barabara ya gatanu numero 30 donc wewe wita umuvuzi w'imiti kama ariko hari ukuntu bakunda kuvuga bati hariho abavuzi uze kumba barasinzi ko ndakavuga ugasanga ngo umuntu ashobora kuvura ashoboye kuvura avura umuntu agwaye ngo no kumwica cyangwa kumwicisha ngo arabishobora mw'ivyo ukinyaruka cyane kuri mwebwe n'igiki muri ivyo cyane cyane twebwe ikintu duhagariye ko twebwe turakiza ntabwo twirukira kwica kandi urabona twebwe turafise ingwano nini n'abantu bahaye barakora ibyo bintu abantu baroga acabona ati wowe n'umunsi umuntu wiwe washoboye kumuvura na nyene acashaka rero kugukurikirana wewe kugira
akwice canke akononere akazi kiwawe canke ubuzima bwiwawe. Rero twebwe abaganga akazi kiwacu no gukiza gusa. Ne tukiringa nyine kumukiza tuzi ari umwe ari Yesu Kristo. Kuko Yesu Kristo numukiza mu buryo bw'iki bw'umwemu. Naho mu buryo bw'amagwara hariho amagwara ashobora gukiza n'amagwara atugirane adakiza utigeze mwambia kwa muganga. Rero ibi bintu ni ibintu bibiri. Nikwesha mwambia we nico gituma umuganga ni imana ya kabiri ku isi. Ahantu ananiwe muganga bavuga ati hasigaye Imana. Sawa? Umuganga ni imana ya kangahe? Ya kabiri. Ubure uri imana ya kabiri. Bakunzi bo Mirembo TV twarose imana ya kabiri mu byo kutuvura. Rekana cyane ndibaza ko ubitwemere tuzofata akanya tubasange aho mukorera, tubone uburyo mubikora, tubone naho mukorera. Ndibaza munatange n'akanimero kuko murabona ko mugiye ku rubanza nubwo mwari mucinga ati ntitwogenda tutavuze ko ari special, ari ibintu by'imboneka rimwe. Aho nka wowe usanze uri umuganga wambaye nk'umuganga kera hari abantu bababona nkuko bacavuga ati nabapfumu, ariko ndibaza ntimwabyambaye muje gupfumura mu Mirembo TV. Reka rero kubera tuzohava tuza kwiyo sije kw'iryo jambo kuri mwebwe ndibaza munavyemera tuje ku mugeni nyezi. Ndibaza rero imbere y'ivyo reka ndabahe akanomero abantu baye baranyumviriza bashobora kunyifuza bakambura aho bandonka. Nomero yiwanje ni 68 11 iyo niyo nomero yiwanje 68 68 11 55. Hayindi nimero mukoresha? Iyindi iyo dukoresha ni 69 96 29 72. Izo nizo nomero ziwanje unterefonye umwanya wari wese ucundonka urahawe kazi. Umbipe telefona cyangwa wandike message. Ariko ndibaza si byande ngo turabavye bo mwisumo iryo jwe ntirizohava ari. Yapo igenda ngomorera. Nibaza ko tuzobigaruka ko mwemeye ko dushobora gushika ku itere tukabona uko mubigenza na cyane tubibone live. Nibaze ko bizomeze neza. Reka rero kugira ngo dukoreshe umwanya. Sawa. Ibintu be ku mwanya twakire uno mushitsi wacu kandi afite urubanza rutoroshe. Tubanze tumubwire tuti felicitation. Merci beaucoup. Urya ni uja si yuva. Kandi burya bamaze gushikayo. Iki ufise bacita gute mu kirundi cyiza? Icyuma. Ariko kirafise ukundi kuntu cyitwa ntitubihagazeko. Wiyumva gute uno munsi? Niumva munezero uko biri kose yandiswe muri Bibiliya. Nuko agomba gushitsa amasezerano yandiswe muri Bibiliya. Nkaya na cyane twibutse. Imana isezerana yuko umuntu aronka imigisha iyo ari kumwe n'undi muntu kandi bavyumva kumwe kandi yoba yamutoranije yuko uzomutwara. Urumva nawe niwo mwanya ugiyemo neza cyane. Hanyuma ndibaza ko warinze utora pare uvuga uti pare n'umuntu nizeye. Wamwizeye kubera uvuga uti ninabona byanse canke kugira ngo nje muno mwanya arampaye akantu bimeze gute? Pare ibintu bibiri nakoresheje nkuko Imana ibivuga. Ivuga ati ntumwizere umwana w'umuntu ariko mwemere. Nanje naramwemeye kuwe arabishoboye. Byo kumwizera ni mu nyuma. Nta kantu amaze kugukorera katuma uvuga uti arabishoboye. Nico gituma nakubwiye ati namwemeye. Kuko yakoze ibyo bintu namwemereye. Urumva uravuga uti ako kantu yakoze niko gatuma ahubwo adamwemera. Apana kumwizera. N'umwana w'umuntu. Ariko Imana yo mu ijuru niwe imwizeye kuko iramuzi. Ndamwemeye kuko no munsi rero ni special. Rero nibaza ko warabyiteguriye bimeze neza. Ariko tukiringaho nibaze ko utagiye gutanga impano nimba utazitanze mbere ari uko wateye inda uko biri kose. Ugomba gupfapfanya. Mugira ibi bintu. Ibyo biguterana inda ibirimo
kandi si ukuvuga ati batanguye n'umunsi oya bafise umwanya muremure baramenyeranye rero basice ahantu rero kuvuga ati wewe ivyo urimwo nabibonye kandi biranejereje birakunejereje nanye nacavuga ati ego ivyo urimwo nabitahuye turakwiye kubaka rumwe tukabana kuko ibibazo twaciyemwo ni vyinshi rero kwihangana kila muntu yabonye ati ubu arihangana uku n'uwo yabonye ati ubu arihangana uku rero hagati yabo habaye ukwizerana bene na bene rero bamwe rero kubishira ku mugaragaro kugira basikanye amasezerano yabo na cyane ya reka mbanze ndabashimira ubwa mbere bwobo ariko kubera n'umwanya ugiye munyemerere ikintu kimwe kugira ngo twubahirizanye me twaravuze ko Mirembo TV atakubaha inkuru ziteye ivumbi ahubwo nta vumbi riba ririko kubera n'ibintu biba biri reality nkuko nagira nsaba ikintu kimwe mutwemerere suite ya kino kiganiro kugira ngo muje mu bindi bikorwa kuko macinga muvuga muti ntitwocanga ngo twine tutaramukije twakira bose na wewe nukuri wisange ni mwirembo hinjira kila muntu ari wese akaza amahoro agasohoka yandi niyagiye hose tukamwifuriza amahoro y'Imana ubwa mbere bwobwo hama natwe tukayagumya mu mutima ubwa mbere kumugeni twemerere ko tuzokorana ikiganiro turi kumwe na madame wawe amaze kumushikana ibintu biryohe twumvise kuri n'umukinyi wa film hama ibintu bizoba ndayiba shosho nta kibazo madame nzomuzana nzomuzana ndabemereye madame nzomuzana imbere ya kamera mumubone tumwibarize utuntu n'utundi tubana tuganira nako ngaha mu Irembo TV kandi tuganiriza n'abakunzi bacu mu Burundi bwose ndetse no mu mahanga nawe metre kandi bizoba biryoshe gose kubera tuzoba dufise umwanya mwiza nta stress tuzoba dufise tuzoganira vyinshi vyerekeye ubuzima ingo n'umuryango n'ibindi tuzobiganira na cyane ko twumvise ko umwe muri aba ari we pare uno mushinga ntahe mubona kuko mwamaze kubona ko yamaze gufata igaba yemeye ko azoza canke tuzomusanga hari atubwire ivyo yavuze ko asanzwe ari umuvuzi akoresha imiti kama ko tuzobija muri live tuvyibonere atubwire vyinshi abikeka vyinshi bazi ko ari kubesha canke ari bindi bintu na cyane tuzoronka umuco ukwiriye reka tubipfurize umunsi mwiza abariko baradukurikirana namwebwe mwaje kutugendera tubandira tubipfuriza kuza kugira urubanza rwiza namwe cyane Imana bahezagire mu bukunyene mubandanye kwakira n'abandi nkuko nukuri niryo hangiro ryacu babwira abakunzi bo mu Irembo TV ko mutabasezeye ahubwo ari ejo canke hirya yejo ibintu azoba ari show time ibintu ejo bizoba byiza cyane mu Irembo TV